Nyakubahwa mwese n'akanyamuneza ko kubana n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'intama. Nagira ubwa mbere rero ntangure kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Waje kandi kwifatanya namwe kuko twese tugize umuryango umwe. Ibrahim ni sekuru w'abemera bose, natwe mu Burundi twagize amahirwe, turi igihugu cy'abemera Imana kuva kera na rindi. Abarundi ntibasenga ibigirwamana, bemera Imana imwe rudende, Imana itanga inka n'ibibondo, Imana mushobora byose. None rero turi kumwe ngaha, turi mu muryango twazanywe nuko twemera iyo Mana, dufise ukwemera kandi dufise ukwizigira, tukagira n'urukundo. Iyo rero twahujwe no kwemera, icambere nuko tubanza twese tukabizirikana ko twemera Imana yaturemye, tukamenya igituma yaturemye. Imana yaremye umuntu kugira ngo abandanye ahinguriye isi, abandanye ayihindura. Tukaba twabivuze, Imana yarashize ku isi ibikwiye byose bikeneye umuntu azokenera. Ica iramurema, imuha ubwenge, kuko yamuhaye uwo mutahe, yamuhaye ubwenge bwo guhingura ivyo yamuremeye. Nico gituma ibi mubona vyinshi dufise byahinguwe n'umuntu. Imana yarashizeho matière première kugira ngo umuntu akore impuzu, akore ibirato, akore ayo marori mwambaye. Yarabishizeho umugabo, iha ubwenge umuntu kugira ngo abukoreshe mu gukora ivyo vyose akeneye. Ndetse yaraduhaye imbuto, iduha n'isi, iduha n'imvura kugira ngo turime, twimbure, dufungure, tugire amagara meza. Iyo rero umuntu amaze kumenya ivyo vyose, aca akora ico Imana yamubwiye. Mwebwe Abayisilamu kuva kera turakunda kubivuga, mu Burundi umuntu asa neza mwita umusirimu, ivuye muri Muslim. Ntushobora kuba umusirimu ataco wiha. Imana yaraturemeye igihugu cyiza, kandi igihugu natwe dutegerezwa gusirimura, tugisharize gise neza. Ndanezerewe yuko muri iki gihe ndabona ko Abarundi bose batanguye kugira umutima wo gusokorera igihugu cyacu, tugitera amashurwe, kibe igihugu kiyagayaga. Umurundi wese ategerezwa kumenya yuko Imana izomubaza ico yamaze kuri iyi si, kuko nico yakuremeye. Uzotanga raporo, mbega uzotanga iki? Naho nyene ngira ngaragaza umunezero ko Abayisilamu bobo ntibakimeze nk'Abayisilamu ba kera. Abayisilamu ba kera baba basanga kwirigara gusa. Nakuriye ngaha mu Bujumbura, naraja mu Buyenzi wasanga Abayisilamu bariko bakina rudo. Mugabo ubu vyarahindutse, ubu basanga ku kivi barakora. Kare wamenga Abayisilamu ntibakwiye kwiga ngo bateze imbere igihugu. None ubu dufise Abayisilamu bize n'ugaruka rwanyu muriko muragwigisha. Turafise abaprofesere muri za kaminuza. Murabona yuko niyo haje umuyisilamu akaba umushikiranganji nkatumara amaza, vyerekana ko abafise umutwe. Ikintu rero gikenewe ni ukumva yuko dutegereza gukora, tugakorera n'igihugu cyacu, kuko kugira tuveho twakoreye igihugu, umwe wese agira icyo akoze. Bijya mwavuze vy'ibibanza,
bijya n'ivyo gusukurira abarundi mubimenye neza si ku kazi niho baguhaye job baba bakugenye kuja gusukurira bene gihugu ahubwo ico mwovuga muti abarundi bose banganya amahirwe yo gusukurira bene gihugu abayisilamu barimwo abakristo barimwo bose bategereza kunganya amahirwe kare rero ko kare bavuga bati abafise amashure ni bangahe none ubu murayafise shehe twarose umwanya mufti wanyu twarose umwanya wo kuganira ku bibazo bitari bike bike yavuze twaza twarabivuganye bimwe byose tubirabira umuti kandi ndazi yuko uri kuratorwa kuvyerekeye ivyo vyuko hariho ibiraje shinga bikomeye kurusha ibindi ibi vyuko mu ingo zanyu imiryango yanyu ingene yubakwa mu gihugu kirimo abantu b'Imana hari ikintu kimwe tugenderako ngo mu mibano yanyu mugende mwengengana ivyo uri kurakora ntibitirimutse uwundi kandi ubikore mu bugwaneza kwengengana niba biranditse mu gitabo cy'abakristo ati wewe inivyo ufata ubifata udashaka ko bitirimutsa uwundi n'imigenzo yawe rero uyigire mu bugwaneza uguma mu rukundo udatirimutsa abandi nico gituma rero mubona yuko Abayisilamu barafunga ngo nuko amfise uwundi mugore kubera no kwengengana mugabo mu mico n'imigenzo y'abarundi murazi yuko iminsi yose barabuza guharika none mweho mubigira mu bugwaneza ikigira kabiri nuko umwana ategerezwa kugira se abantu ba mbere tugwanya n'abantu bagenda bakarenga ibigo hanyuma umwana akavuka atagira se kandi sariho umwana kwitwa imfuvyi afise se biramaramaje abayisilamu muvyaye umwana muramwemanga nico gituma umwana wese ategerezwa kumenya se kuko mu Burundi umwana atorana kwa se ntatorana kwa nyina nico gituma ategerezwa kumenya se iyo rero bariko baravuga umwana kenshi burya tuba turiko turondera se ko ategerezwa kuja habona kugira ngo abeho kiraza gutunga umwana ab'imfuvyi kandi afise umuvyeyi hariho ibindi bibazo mwabajije namaze gushikiriza aho mu gisata kijanye na migration mu gipolisi naje navuze nti ivyumvikana yuko mubikira mufata passport yitwikiriye mugabo umuyisilamu kazi agaca bamuvako agateka kandi nabo ari mico y'idini turibaza yuko muri ico gisata ico bariko baragihinyanyura neza kugira ngo twese dutegereza kugira amahirwe amwe mu gihugu c'u Burundi abantu bose barangana imbere y'amategeko ntawe uri inyuma ntawe uri imbere ariko tuze turategera neza yuko igihugu atari inka yapfuye turiko turagabura ni inka ihagaze turiko turagaburira kugira ikamwe menshi murantangara mbonye abanyepolitike ariko bararyana bajyanira ibiti ndababaza nti none ko mwitwa ngo muri abanyepolitike batanu mwavuze ico yozana kugira igihugu cacu kigira ico tuconka hano mu Burundi turafise ubutare dufise isi nziza ndimwa ifise imvura ivyumvikana ingene rero iki gihugu cacu tutorima tutohingura ivyo dufise kugira igihugu cacu gitere imbere nagira ndabasubire kubibutsa nta kintu na kimwe dukura mu mahanga kidashobora guhingurirwa ngaha vyose ibintu vyose muvuga ivyo muvuga ngo murakenye turabifise aha igihe cyose tuzoba tukibikura mu mahanga muze mumenye yuko turabikenye naho vyoba vyinshi ngaha turafise ubutare bwa petroli buriho ngaha hirya mu rukoko niho buri
mugabo tukaca tuvuga ngo turakenya igitoro kubera iki tuto kwimba tuvome ngaha nyene duhingurire ngaha. Igihe rero utarabikora nimwemere ko tubikenye, naho wogira ibitiri ibihumbi 100 muhiri wawe umwe wese, igihe cyose muzaba mubikura mu mahanga murabikenye. Iyo miduga muvuga dufise ubutare bw'icuma, nuba turashoboye kwikorera imiduga ngaha. Dufise ubutare bwa cuivre, turashobora kwikorera zirya nsinga tuja gukura hanze. Nta kintu na kimwe ngaha tudafise. Ayo mabateri mwumva dufise za lithium, dufise cobalt, nta kintu na kimwe. Nimwibuke ngaha mu Burundi tugifise ihinguriro rya Verundi, tuba tuja kugura ibiyo hanze, tuba tugura ibirahuri hanze, byose ni ngaha. Ubu rero iyo shetani yari yaratuziriye amaso tukaba mu mwijima, ubu nitwugurure dusaba Imana mushobora byose itwugururira umuco, tuve mu mwijima tugendere mu muco, tubone icyo twokora. Hajya twari twarazimiye gushikaho twanka n'igihugu cyacu. Ntushobora kuvuga ko ukunda igihugu cyawe uri kuratoteza mwene wanyu. Murabona ngaha turabavukanye twese, ivyumvikana ingene dushobora kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi dufise ubwoko bumwe, tukavuga ngo turimo abahutu n'abatutsi n'abato. Mukazobona umuntu wese ariko aracamo imico Abarundi, mumenye ko ari shetani iriko iramukoresha. Reze tuvuge tuti toka shetani. Kubona nk'ubu mwebwe ntimurabona ibihinduka, uyu munsi sinkenje. Hariho igihe bavuga ngo abayisilamu n'abakristo, mu bakristo ngo abaporoti, ngo abakatolika, ngo abadivantiste, ngo abapantekote. Ivyo vyose bizana abantu gutandukana, iba ari shetani. Mu Burundi twebwe dufise ubwoko bumwe. Ubwa mbere turafise data wa twese ni Imana, tukagira sokuru wacu Burahimu. Abemera bose no mu bitabo by'iwacu biranditse yuko Burahimu yabaye sekuruza w'abemera bose, turamusangiye. Mu Burundi kuva kera na rindi dufise umwami umwe Rudende. Ntitugira ngo intara ngo ni y'ubwoko ubu barafise umwami wabo. Mugabo genda murabe naho hakurya Kongo hagufi usanga bafise umwami wabo. None ico gihugu baza kuvuga ngo hari mwamoko atabami bahari bicaye batagira intara, tuvuga ururimi rumwe. Kuva uno munsi twese twumve yuko turi ubwoko bw'Abarundi buvuga Ikirundi, kanatsinda twese turi bene Burundi. Agakantu mwebwe nimwe mu kazi cyane, hajyo muri kamavuga ngo bini ni bene. Mu Burundi uzokumva ngo bene naka, mwene naka. Twebwe turi bene Burundi, bene Israeli, bene. None kubera iki ako kantu ndashaka kukagenderako ngo tube abavukanye? Tumaze kumenya ko turabavukanye rero, duca tumenya yuko umuvyeyi twonka n'Uburundi. None ubwo Burundi tuzobwonka iki? Tuzobwonka ico twabugaburiye. Naganda bamenyesha ari abantu bamavuga ngo dusabe leta iduhiki. Uwo mugabo yitwa leta naramurondeye ndamubura kugira ndajewe ndamuhe bwake. Haraho murahurira n'umugabo yitwa leta kuvuge ngo ndageze bwake leta. Mugatuvuga ko leta n'urugabo rutunze rudahomba ruduha byose. None uwo muntu tudahura mwibaza ko ari inde? Ni twebwe nyene. Ivyo tutarondeye ntituze tuje kubirondera ku wundi mugabo. Uburundi tubukoreye bukaduga bugatunga, buzoturamira twese, duheze dutere tuje imbere. None rero reka nsozere ndabakengurukira cyane, ndabakengurukire ku butumire mwaduhaye kugira ngo twifatanye kuri uyu munsi mukuru. Ndabakengurukire ku bikorwa byiza byose muriko murakora. Icyo ndabemereye nuko ubwa mbere turi kumwe,
turi kumwe twese nta kidashoboka, ntagire n'umwe azokwiganyira azi ko turi kumwe twese. Umoja ni nguvu. Ibibazo tuba dufise twese turabisangiye no kwicara tukabitorera umuti hamwe. Turageze mu bihe vya none tubishitsemo tufise ubwo bumwe. Ico ndabemereye nuko turi kumwe kandi tuzokwata turiko turakorana. Mugira ibibazo vya twese, umwe wese agira ikibazo kibi ca twese tubitorera umuti kugira ngo ntagire n'umwe yama ariko aridodomba mu gihugu ciza Imana yatugabiye. Reka rero sozere mvuga nti twese dutahe tuzi uko tujanye uwo mutima wo kwemera Imana, kwizigira ko igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere cyane kuko Imana nico yakigeneye, twongera tugira urukundo hagati yacu. Rero ndangije ndabipfuriza amahoro, mugire umuco kandi mugire n'imigisha ivuye ku Mana. Salamu alaikum.